ntukwiye kuduta de moi à cause de tes difficultés. ntukwiye kunkekeranya kubera ibibazo uri kuracamo. naho uri kuraca mu bibazo, abandi ndiko ndabakemurira ibibazo, imibembe irakira, impumyi zirabona, ibimuga biriko birirukanka. mu yandi mazu hariho celebration y'ivyo mejeje gukora. kuri bamwe ndabikoze, ariko kuri wewe nashimye kutabikora. ibi nivyo biha abakristo baca batangura kubwira abandi bakristo ngo shango wewe ngo baba barakuroze. kenshi gihe abakristo baca batesha, hari uyundi muntu aje ava muri Tanzania arabona ivy'abantu, none wowe ukeneye ubona ivyawe kandi nawe ubibona. none uri kurabibona uko uravyumva, ugatangura kwirukanga inyuma y'abantu, uravyumva. abandi bakatesha ngo si karande, ngo barakugire deliverance. umugabo maze 20 muri Kristo Yesu agikeneye deliverance, uwo muntu no wahehe? uwo muntu yaragaburiwe ijambo ry'umwidegemvyo, uyo muntu yaragaburiwe ijambo ryo kubohoka, ko Bibiri ivuga ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzoba umwidegemvyo. erega ukuri kw'Imana muri mwebwe kurusha inkomezi ibiganza vyacu. ibi biganza vyanje ntibiramprasa ukuri kuri mu ijambo ry'Imana. how come kumaze 15 ans 20 ans ukurikira Yesu amadayimoni akikujegeza? Nibishoboka, ndabivuze nibishoboka. Yesu ntiyigeze yirukana abadayimoni mu bantu bakijijwe. abantu dayimoni zavamwe babara abantu batarakizwa, bakira abapagani, baronka deliverance ga sur place. Paulo na Sila, Petero ntiyigeze yorganiza ibikorane vya deliverance. nta deliverance ku bantu bakizwijwe. cyo ni kinyoma. Ni ugomvye gufasha umuntu yakijijwe kubohoka, umufasha gutahura ukuri kw'ijambo ryiwe, ukamutekera mu ijambo kugira ngo rimubohore, aryakira ryizere. natagizera azoguma agenda n'imbohe. 15 ans 20 ans ufise ikibazo ca consecration, sinzi nuko no gukizwa wakijijwe nico gituma bakikudelivre.